Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri kano kanya tuzanye amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa. Muri kano kanya ndamenyesha abanywanyi bacu bose ko ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ibintu byayangaye. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu ishyamba ry'Ikibira. Ndasubiramwo. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu ishyamba ry'Ikibira kuva mu gatondo k'uyu munsi w'Imana. Igisirikare cy'u Burundi kirimo guhangana n'abantu bitwaje ibirwanisho mu bice bya komine ya Bukinanyana ndetse n'Amabayi. Amasoko yacu mu ntara ya Cibitoke aremeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho batangiye kurasana n'igisirikare cy'u Burundi kuva ku isaha y'isa 11 z'agatondo kuri uyu munsi w'Imana. Harimo kumvikana urusaku rw'ibikoho bikomakomeye. Abanyagihugu baravuga yuko bafite ubwoba bwinshi. Harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'imiduga y'igisirikare cy'u Burundi muri komine za Amabayi ndetse na Bukinanyana hafi y'ishyamba ry'Ikibira. Umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana akorera mu Cibitoke yatubwiye yuko ibintu birimo kubera mu Cibitoke bikomeye cyane. Inyeshyamba zagabye ibitero muri kariya gace ngo zifite inkogo zikomeye, kandi ngo hari hashize iminsi abanyagihugu barimo gutanga impuruza bavuga yuko abantu bataramenyekana bamaze iminsi bagaragara muri turiya duce, kandi ngo hari n'abanyagihugu baba barakoranye na bano bantu bitwaje ibirwanisho. Imbonerakure zo muri kariya gace zimaze iminsi zivuga yuko abanywanyi ba agatorwasa ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo baba barimo gukorana n'inyeshyamba bavuga ko ari Redi Tabara. Ni ibirego imbonerakure zishyira ku gatwe ka agatorwasa, ariko ntacyo ubutegetsi bwa Gitega burabivuga ko. Mu gihe muri Cibitoke ibintu bikomeye, ayandi makuru arimo kutugeraho aremeza neza ko muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza naho humvikanye urwamo rw'amasase. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yatubwiye ko humvikanye urwamo rw'amasase. Birakekwa ko umuhari wa Redi Tabara ari wo wagabye ibitero muri kariya gace. Igisirikare cy'u Burundi kugeza ubu ntacyo kiratangaza kuri aya makuru y'ibitero ndetse n'imirwano birimo kubera mu ntara ya Bubanza ndetse na Cibitoke. Umuhari wa Redi Tabara nawo ntacyo uratangaza kuri aya makuru, aho bamwe bavuga ko Redi Tabara ariyo yaba yagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Muri ibi bitero byagabwe muri komine za Amabayi ndetse na Bukinanyana muri Cibitoke, abanyagihugu baravuga ko uyu muhari wagabye ibitero urimo gukoresha ibikoho bikomakomeye. Ndetse abanyagihugu babwiye umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana ko baraye ntibuca, ngo bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse bamwe batangiye guhunga mu duce twabo batuyemo. Harimo kugaragara ibikamyo by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'amakamyoneti atwaye abasirikare barimo gusatira neza urubuga rw'imirwano muri komine za Amabayi. Hari amakuru avuga yuko izi nyeshyamba zagabye ibitero zaba zatangiye kurasa ku kirindiro cy'abasirikare b'u Burundi muri Mabayi, ndetse biranavugwa yuko abasirikare b'u Burundi igitigiri cyabo kitaramenyekana ngo baba baguye muri iyi mirwano ndetse no kurasana kwabereye ku kirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi muri Mabayi.
Amakuru atangazwa n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke aremeza neza ko abantu bagabye ibitero ngo bari abantu benshi cyane, kandi ngo hashize iminsi imbonerakure zirimo gutabaza ubutegetsi bwa Gitega ariko ntibugire icyo bukora kuri izi mpuruza z'imbonerakure. Abaturage muri kariya gace baravuga yuko hashize indwi yose babona abantu batari basanzwe bagaragara muri turiya duce berekeza ku masantere ndetse no mu nkengero z'ishyamba ry'Ikibira. Abaturage rero bakavuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyarangaye ndetse ko izi nyeshyamba zagabye ibitero zaciye muri humye igisirikare cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero harimo kuba ukurasana gukomeye, harimo kumvikana urwamo rw'ibikoko bikomakomeye ndetse n'inkoho ntoya zose zirimo gukoreshwa, harimo kumvikana amabombe ndetse n'urusaku rukomeye rw'ibitwaro birimo gukoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na zino nyeshyamba bivugwa ko ari Red Tabara yaba yagabye ibitero bikomeye ku gisirikare cy'u Burundi. Mu minsi ishize inyeshyamba za Red Tabara zavuze yuko ziteguye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Red Tabara ivuga ko CNDD-FDD ari intwaro y'igikenye, ndetse Red Tabara ikavuga yuko igomba gutangiza urugamba rugamije kuvanaho ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye n'umugambwe wiwe wa CNDD-FDD. Red Tabara n'umuhari ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Red Tabara ikorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko muri iyi minsi uyu muhari wa Red Tabara uvuga ko wamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibitero bikomeye cyane bya Red Tabara byamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2020 ndetse no mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019. Icyo gihe Red Tabara yagabye ibitero bikomeye cyane muri za Bubanza, muri Muramvya, muri za Rumonge ndetse na Cibitoke. Habaye imirwano ikomeye cyane, ariko igisirikare cy'u Burundi kiza kunetraliza zino nyeshyamba za Red Tabara. Ubu rero Red Tabara iravuga ko yongeye kubyutsa umutwe ndetse ikavuga ko igiye guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko imirwano irimo kubera mu Cibitoke ndetse no mu ntara ya Bubanza ari imirwano ikomeye cyane, ndetse ngo birerekana neza ko igihugu cy'u Burundi cyaba kinjiye mu bihe by'intambara zikomeye, aho imigwi yitwaje ibigwanisho yaba igiye gusabota ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika hariya mu Cibitoke ndetse na Bubanza, ayandi makuru aravuga ko muri CNDD-FDD naho indyane ari zose. Hari abagumyabanga ba CNDD-FDD batishimiye ingene abashinga amateka n'abakenguza amateka barimo gushyirwa mu myanya n'umugambwe wa CNDD-FDD. Hari abarakaye cyane ndetse bakavuga yuko birengagijwe, cyane cyane abari indongozi zikomeye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Baravuga ko General Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD barimo kugenda bashyira ku ruhande abakoranye n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibingibi rero ngo nabyo birimo guteza indyane zikomeye mu mugambwe wa CNDD-FDD. Mu gihugu cy'u Burundi kandi ubu ngubu ibintu ntabwo byoroshye. Ishyamba ntabwo ari ryeru mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa yuko abasirikare bakomakomeye bamaze iminsi basaba General Neva ko yarekura General Bunyoni, ariko General Neva yarahakanye aratsemba, avuga yuko adashobora kurekura General Arengiyome Bunyoni wafunzwe yagirizwa ivyaha byo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru twamenye avuga yuko igihugu cya Tanzania gikomeje gushyira igitutu ku butegetsi bwa Gitega ngo burekure General Arengiyome Bunyoni. Bivugwa yuko Jakaya Mrisho Kikwete wigeze kurongora igihugu cya Tanzania arimo gukora ibishoboka byose ngo yumvishe General Neva ko agomba kurekura General Bunyoni.
Jakaya Mrisho Kikwete warongoye Tanzania ni inshuti ikomeye cyane ya Generali Arengiyome Bunyoni ndetse barakoranye mu rudandaji rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mutegetsi ukomeye muri Tanzania rero arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko ubutegetsi bw'u Burundi bwafungura Generali Arengiyome Bunyoni. Ndetse Jakaya Mrisho Kikwete abwira ubutegetsi bwa Gitega ko gufungura Generali Arengiyome Bunyoni ubutegetsi bwa Gitega buzabyungukiramo, kuko amasosiyete acuruza igitoro muri Tanzania azorohereza igihugu cy'u Burundi kuronka igitoro, maze ngo ubucuruzi bw'igitoro bukongera kugenda neza mu Burundi. Ibi byose rero ngo bigomba gukorwa ari uko Generali Neva nawe yemeye kurekura Generali Arengiyome Bunyoni, umufatanyabikorwa akaba na Somambike wa Jakaya Mrisho Kikwete.